Eliya afatira ibihano Ahabu, mugabo nawe yisanga arabyifatiye nawe nyine, ko kuronka icyo afungura byaciye bitangura kubi ikibazo. Alala muri hangana, donc kuronka ibyo afungura biba ikibazo, kubaho biba ingorane. Ariko kubera ko yari yahamagawe n'Imana, akaba ariyo imutuma yonyine, afise misiyo y'Imana, ari kuri misiyo y'Imana. Bugenda babwire, iyo igihugu kigutumye quelque part kiranakurinda, kiragukingira. Muratumvaga yemwe? Haleluya. Twebwe twaratumwe n'igihugu cyacu cy'Isiyoni nyeneco, ari ngaho no munsi, ari no muri Pentekote, ari no mu ishengero ryose rimuhamagara. Wewe ariho mu buryo bw'imhemu ya ninde? Ni Kristo Yesu, bamwita General de General. Urabyumva? Niwe mugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Wo rero niwe yaduhamagaye, aradutuma, kandi nyene kudutuma yatubwiye ati ende hanyuma donc nzohorana namwe, nzohorana namwe uko bukeye uko bwije, isaha ku isaha, umunota ku munota, umusegonde ku musegonde. Urabyumva? Tierce kuri tierce, nibiri munsi ya tierce, akanya ku kandi, nzohorana namwe kugeza ku mpera y'isi. Aradutuma, ariko iyo jambo ryabwiwe abatumwe, abari ku gikorwa. Tugiye kuraba neza rero, uriya mugabo Eliya ari ku gikorwa, ari kuri misiyo y'Imana. Bwana asifiwe. Byamugendeye gute? Tugende dusome harya imbere gatoya, harya imbere gatoya ku murongo wa hehe, harya kuri 17 ngo murongo wa mbere, bukeye Eliya w'itishubi umwe mu bagerereye. Okay, dusimba ya kuri hepfo gatoya kuri 2. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuza ko riti, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi buvuye ku Mana, ijwi ry'Imana riti, va hasi, va hano ugende werekeye mu buseruko, winyegeze ku mugezi Keriti, ahera mu buseruko bwa Yorodani. Uzohora unywa ku mazi y'iki yawo. Murabino gatoya, murabona uburyo iyo Imana iguhamagaye, bene data, ntimuze mube mwenyene muri vocation, mu muhamagaro Imana yabahamagayemo. Uze wirinde kuba wenyene, uze wirinde kuba mu byiyumviro byawe, uze wirinde kunigana intambara mu buryo bw'umubiri. Eliya ntiyagombye kunigana intambara na Ahabu mu buryo bw'umubiri. Eliya yakoze iki? Intambara yiwe yari ku mavi, yabwiriza kurwana intambara yo kumva uburongozi buvuye ku Mana. Muri iyo nzara, abantu bashonje, ibikoko bipfa, imirima yumye, amazi yakamye, imigezi yose yakamye, ariko Imana Data izi byose, itanyegezwa, iza ahantu hose. Bwana asifiwe. Eliya abonye hose, yagenda kuri uriya mugezi agasanga warakamye, akagenda ku yundi agasanga warakamye, agasanga inka zabuze icyo zirya, zabuze icyo zinywa, intama ziriko zirahwera, inka ziriko zirahwera, impene ziriko zirahwera, inyoni zabuze ibyo zirya. Muri icyo gihe nyine, Bwana asifiwe, Uhoraho acaraza nyene gutuma Eliya, nyene gutuma. Bwira mugenzi wawe uti,
kundwa kubaho waratumwe. Kunda kubaho waratumwe. Waratumwe. Yesu yaradutumye muri iri shengero kugira ngo dukomeze imitima y'abera, dutegure abera bimirije kuzokumva inzamba muri plein evangile mu izina rya Yesu. Haleluya. Urumva, tubategure abafise amarabaga, tubatunganye, tubategure abatagira ingabire baronka ingabire, abadakorera Imana bakorera Imana, abatahagurutse bahaguruke. Haleluya. Yesu ariko arahindura ibintu bitandukanye. Muravyumva? Humuka amaso, kanura, woye kuba kwa kundi wamye haciye imyaka 10, twese turiko turahindura. Haleluya. Urumva, ijambo ry'Imana rimuzako riti, mukozi wanje nijewe nakwishinze. Iyo utumwe nyene kugutuma arakwishinga, arafata responsabilité, afata igikorwa wenyene, ariko kurinde kubatumwe. Siba bandi bavuga ngo wedaye murabivuyemo, kuvuga nabivuyemo. Hari abantu bameze nk'abana de bebe spirituel, arabavuga butumwa, arabigisha, arabaririmbyi, ngo wedaye murabivuyemo. Ubivuyemo kubera ko kubera Adelar yaraguhamagaye, yarakuvyaye. Ntimwahuriye ngaha gusenga Imana agasenga Imana yiwe, kwa gukankamiye, kwavuze caha uravyanse, kwakoze ibyo utagomba, wedaye urabihevye. Kiretse ibyo wari kurakora bitari ibyayo, umviriza bene data, umviriza abaririmbyi, umviriza abapastori mwicenga inyuma mwese, mwebwe mwese abahamagawe, mwebwe mwese muhora harazi icyumviro ngo ndabivuyemo. Ubitewe n'iki? N'umuntu nkawe. Bebeto we, bebe we, ukorera Imana iyo biryoshe, ukorera Imana iyo bavuga amina, ukorera Imana iyo bose basasirira. Iyo bagukrititse uracika intege ukabihagarika. Bebe we, reka Kristo agutunganye, hanyuma agaruke gutwara ishengero ryiwe, asanga itara ryawe ririko riraka. Yesu ati, abazogenda bose n'abafise amatara ariko araka urubeya, amatara arimwo amavuta. Ya Mana we, biroroshe ko jewe nshobora gusesa amavuta yawe, kandi ninde ni apotre. Ariko urihenda cyane gose. Kwa apotre ntiyacitse Yesu, kwa apotre ntiyacitse Mpwemu Yera, kwa apotre ntiyacitse Bikira Maria, kwa apotre ntiyacitse Yosefu. Jamais. Ni apotre ndumukama mwene bacanamwo. Naho uri kibonye Elizabeth bava ku mutumba yuno, abo nabo bari bafise kamere nkawe, baramanyama, barabantu nkawe nkanje. Asanga washize ibyizigiro kuri abo, uravyumva, ugashira ibyizigiro kuri abo. Mbega hamwe wosanga mu ntegenge ugasanga na nyerere, nawe uranyerera. Fata Imana yawe yigumbire mu izina rya Yesu, hanyuma uje imbere kugira ngo uje munsi y'amababa yande yuhamagawe, kuko abahamagawe bose bakingirwa umutekano n'uwabahamagaye. Umutekano
Haleluya. Umutekano w'ibyo bambara, w'ibyo bafungura. Bezami, narabonye Imana yasira umutekano wa rasiyo. Narabonye Imana yasira umutekano wa rasiyo. Abandi bose babuze rasiyo, Imana ikakumenya nk'uko yamenye Eliya neza 100%. Umviriza nkubwire, hari ikintu kintangaza. Eliya ari muri ibyo bibazo byo gusonza, byo kuburanirwa n'inzara, kandi abona yuko ibyo byose biriko biraba byamuvuye ko hamwe n'Imana yiwe. Eliya ntiyacitse intege, yagumye ashikamishijwe muhoraho Imana yiwe yamuhamagaye. Umviriza neza, nyene kumuhamagara Eliya nizera neza yuko ntiyarazi yuko quelque part hari ahantu hakiriki umugezi uri mu amazi ashobora kunywa. Eliya ntiyarazi quelque part hariho, murabyumva, umuntu ashobora kugira gute, ibintu bishobora kugira gute kumuzanira iki, ibyo kurya. Un repas spécial, ibyo kurya très spécial. Bwana sifiwe. Mwana uri kurumva ijambo ry'Imana? Saba turi kumwe baje uriyo umurete baronse icyayi. Nico gituma abana kenshi baronka ibyayi mu gatondo bashika barya, ntugire ngo baraze. Sinzi ababyeyi basinda bazi mugabo, uzi kuronka rasiyo, kuronka umubyeyi wawe aronka rasiyo agize bene uko, uzi kuronka ruwaye ugize bene uko, uzi ko muhiri wanyu murya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ico kintu Eliya ntiyagisengeye. Eliya yagiriwe surprise. Aza yumva Imana imubwire ngo nugende uhaguruke, ica iramuhana inzira. Urumviriza Eliya, ndamanuka nja ingozi oya ati haguruka nakwereka. Uja he, ufata inzira ija he. Hehe. Bibiri ivuga ngo ikayemwe, ivuga ngo iki? Vanga ukire gute? Ugende wereke hehe? Mu buseruko, muri nord. Duga nagize iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo kandi umbiriza chakarongo kavuga kaya kuri nageze change nategetse. Bwana sifiwe. Aherura ibuseruka bwa Yorodani uzohora unywa ku mazi yawo, kandi nategetse l'environnement, ibidukikije kugira iki kuguserukako bigire gute, bikubesheho muri iyi myaka. Yani magambo kugira ngo igikorwa naguhaye ntigire gute, ntigihagarare. Kugira ntigihagarare, nategetse ibiti n'amabuye, nategetse ibikona. Bibiri bivuga ngo iki? Kuzohora. Kuzohora egare
bamugaburira ryari? Elisa ntiyaramenyereye kurya ku masaha. Nta mugore yari afise amutekera, nta mwana yari afise amutekera. Bamufasha rimwe na rimwe, ariko Imana ica imushira kuri orere nziza no kuvyo kurya vyiza cyane. Bwana asifiwe. Imuhereza umutsima igihe cyose mu gitondo, ikamuhereza inyama igihe cyose ku mugoroba. Abize iby'ubuganga ada bavuga ngo iki? Bavuga ngo iki? Donc les céréales, umutsima ukora iki mu mubiri w'umuntu? Les céréales ni kirimwa ntanga nguvu. Inyama nayo, inyama ni ndema mubiri, nibyo? Inyama nani? Ndema mubiri. Haleluya. Mu nshamake urabona yuko Imana yacu kubo yahamagaye iritwararika inguvu z'umutima n'umubiri byabo. Umubiri, le corps tout entier, umubiri mu buryo bwayo bwose. Bwana asifiwe sana. Bene data, ikigwa dukura muri message ni cyuko wewe uri kurondera ibyandema mubiri, ibyantanga nguvu, ibyahuba, ibyo wambara, ibyunywa. Donc bisaba ko udepanda na nyene kuguhamagara, kuko iyo mwisunze ukisunga umuhamagaro wiwe, ukisunga ordre yaguhaye yo kuzamura umurimo wiwe mwishengero ryiwe yahamagaye, uyo azokwitwararika ibyawe byose by'umubiri. Naho nyene bisabwa ko dukoresha iki? Amaboko yacu. Imana yacu harageze igihe wa mugezi ugira iki? Urakama. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyatanguye ibikorwa byiza muri mwebwe izogira gute? Ntizobicira mu nzira, izobisozera. Namba atari wewe wugaye ibariyeri kubera ibicumuro byawe, urantegera kubera ibicumuro byawe no kutita umuhamagaro wawe Imana yaguhaye. Bibiliya iratomora neza ko Imana Data itangura ibikorwa byiza muri wewe byo mutima no mubiri. Ibikorwa byiza Yesu akiza, icyo ni kuba cyiza. Yesu abohora abadayimoni, icyo ni cyiza. Yesu akurura ibyaha, icyo ni cyiza. Bwana asifiwe. Utanguye ibikorwa byiza muri wewe ngo azogira gute? Azogira gute? Azobisozera. Hari akaririmbo sinzi ko nza kukaririmba mu kanya kavuga uburyo ngo Yesu ari we yinjira mu muntu agakurura ibyaha byose. Hagira gute? Muri wewe mu muntu hakaza inkukuri. Inkukura niko bavuga, inkukura y'iki? Y'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu ari n'imbaraga, amaraso ya Yesu ari n'ubushobozi, amaraso ya Yesu ari n'ububasha. Bwana asifiwe. Iyo muri twebwe haje inkukura y'amaraso yiwe, araza ayo maraso kubera ko afise ubushobozi agakukumura, hakaza isuri. Haleluya. Rigakukumura. Ari ubusambanyi rigakukumura.
ahari ibyaha by'uburyo bwe rigakukumura amacakubiri. Murumvaga yemwe? Haleluya. Hebe ibyuma bireba ibyuma kubera ko mwicara kure mwebwe. Marikariye marike wagiye mari mana ya ariko uyu muhungu muze musengerema yacu yagiye. Gitari nyarutsa mubanza murindire gatoya nabahaye nuze urazi niha ingingo ya kutokujali kwenye unafe achenye kutitwararika uburyo wonshimira canke wongaya canke wontwenga canke wogira iki. Nico gituma je ndiko ndaririmba ndahumiriza amaso ngambonye ugize ngo benibereye mu Mana. Hari imbaraga zirutse imbaraga zose. Hari imbaraga zirutse imbaraga zose aneza Yesu. Hari imbaraga imbaraga zose zaneza Yesu. Hari imbaraga za Yesu. Hari imbaraga zeroteze imbaraga zose izoni za Yesu. Hari imbaraga zirutse izindi imbaraga zose izoni za Yesu. zirutse izindi imbaraga zose izoni za Yesu. Imbaraga zirutse izindi imbaraga zose izoni za Yesu. Zirakiza imbaraga zirutse izindi imbaraga zose izoni za Yesu.
ukora ibyaha byose wewe hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu zikukumura ibyaha byacu byose imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu namba ushonje namba urwaye mbaraga zose izo ni iza Yesu namba bagutwenga hirya no hino imbaraga ziruta izindi Hallelujah. mbaraga zose izo ni iza Yesu namba bakuvuga bose imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu imana izokuduza wewe izokuduza bagutwenze bakiriho za neza Yesu hari igihe abantu bagutwenga hari imbaraga hari igihe abantu bakuvuga bose izo ni iza Yesu hari igihe umengura agacuku kuri sosiyete imbaraga ziruta izindi mbaraga zose abantu bose bakaguhanahana muri quartier ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu aragera igihe imana ikiyerekana wewe imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu hari igihe uzabona umuhungu yakuvuze yagucokoye ari we ajya kukubaza ngo sheri urashobora kwemera tukabana bazagutwara kuko mbona icubiro cy'Imana kiri kuri wewe hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu ubwo amaraso ya Yesu hari wewe imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu ay 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 ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu Zaneza Yesu Zaneza Yesu Mbaraga zose ay 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 mbaraga zose izo ni iza Yesu mbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni iza Yesu
Baraka, zikitangaza jambo umva yewe n'Imana yoza akarangiza akari completa akarangiza mu 5-10 ari mu barongozi ari mu ishengero umwe ahabwa ingabire y'ubwenge undi ahabwa indirimbo undi ahabwa ikindi wahawe naze ngaho imbere sindi umukozi w'Imana jenyine cyangwa uvugishwa n'Imana jenyine haleluya tugize umubiri wa Kristo ninde yumva ko yo complete ijambo akariheraheza agasenga Imana ya mana wewe uragaheza girwa mana reka ndabagore mu byaguruke haleluya kumbureho bari umuntu ariko ariganyira cyangwa bari umuntu yugarijwe nka Eliya bari umuntu atagira inzira haleluya bari umuntu ino munsi yashonje bari umuntu afise abayezebeli bamuhunga bamuhiga bari abantu bari kubafise inyuma bahababu abami bakomeye bwami bw'umwiza bugatera umuntu ariko hari Imana ikomeye ya mana ya Eliya ya mana ya Elisa ya mana ya Danieli iyo iracyariho kandi iracyaca inzira iracyasuka amazi yayo irashobora kududubiza amazi mu bugaragwa tarika ibiganza byawe byose hamuduza ijwi ryawe imbere y'Imana uyitakambire jambo ry'Imana ntirizira ubusa jambo ry'Imana ntirizira ubusa ijambo ry'Imana ntirizira ubusa icyo Imana yavuze ngo Eliya nageze umugezi witwa Kireti kugira ngo gende ukunyweshereze muri ibyo bibazo urimo hariho Imana duze ijwi ryawe utakambira Imana yitakambire yiririre iyo Mana yihamagara iyo Mana ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe ntituzopfa ariko tuzobaho kugira ngo twamamaze ishimwe ibi bihe byawe byo gushima naho wugarijwe Imana iragomba gushinga intahe uyishimire uyibwibwire ibikorwa ikora wamukenyezi itariki ibiganza byawe enda duze ijwi ryawe itakambire wowe nyene iri Imana yawe wonyene yihamagare irumva ibangira amatwi yayo yibangira abagororotsi kugira ngo yumve ugutakamba kwayo amatwi yayo abagororotsi baratakambye uhoraho rumva yumve ugutakamba kwabo abakiza amarira yabo yose uzunyamaze ku munsi w'amagorwa zogukiza nawe uzugende umpesha icubahiro ijwi ryawe n'ijwi rikomeye imbere y'Imana ijwi ryawe n'ijwi rikomeye imbere y'Imana ijwi ryawe n'ijwi rikomeye imbere y'Imana Imana yabwiye Daniyeli ngo we Daniyeli ugitangura gutakamba nakumvise narungitse Mikayeli ngo aze kugutabara hano turi mu nzu y'Imana iyi ni inzu yitirirwa Imana iyi ni inzu yitirirwa Imana iyi ni inzu yitirirwa Imana muri ino nzu y'Imana Imana iteze amasengesho yose avugirwa hano hantu uhoraho Mana nzima turarengutse Yesu turaje mwami abitirirwa izina ryawe bugarijwe abari mu mananiza abari mu muruho
mwamukize, ingo mwamukize. Turimuye ingangi z'abadayimoni, turimuye ingangi z'abayezebeli, turimuye ingangi z'abahabu, turimuye mwami n'izina rya Yesu Kristo, n'izina rya Yesu Kristo. Turasamuye ibyishira hejuru, turabikubitishije umusaraba wa Yesu Kristo. Turagushimiye mwami, aba bantu bacira inzira, tweretse umutwaro w'umwe muri twebwe, turakweretse umutwaro w'umwe muri twebwe. Baba tenda miujiza, Baba tenda miujiza, Baba tenda miujiza, Baba tenda miujiza. Yesu kora igitangaza, weshereza ishengero ryawe ko muri twebwe mwami harabugarijwe n'ubuzima bwa none. Abandi bafise ubwoba, ariko ni byiza babona imbaraga z'umusaraba, babona ibyo ukora mwami, babona ineza yawe. Izina ryawe ryera mwami, unafanya mambo aliye juu ya fahamu zetu. Twese ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Unafanya mambo, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio Baba, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. tarika ibiganza byawe. Imana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye ukazuka, iri shengero ryawe mwamuhere hari inyuma nirihezagirwe data ugororotse, niribone gutabarwa kwawe muhemu yera, nuririnde urizigame, uzigame imitima yabo, uzigame ibyiyumviro byabo, hamena, uzigame amagambo yabo, uzigame imibiri yabo, hamena. Uhereye none Kristo Yesu kugeza wa munsi mwamuzogarukira, ubarinde ubazigame kugeza Yesu igihe inzamba y'umwami izovugira. Mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, amen. 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 Duhaguruke dusengere uyu mwene data afise umutwaro w'ingwara. Abahizi ba Kristo murambura ibiganza byanyu hano, kozi b'Imana baze ngaho imbere tubusengere uno mwene data. Haleluya, amen. Turagomba guhagarika ubushobozi bwose bw'umwiza, ibikorwa bya shetani. My God, haleluya. Ibikorwa ikwacu umurwanizi, tuvuge gihagarare mu izina rya Yesu yapfuye akazuka. Haleluya. Haguruka mwene data, haguruka ndagusengera uhagaze mu izina rya Yesu. Mana data wa twese ubyagenga, icyubahiro, inganji, ubutware, amena, ni gwawe Kristo Yesu mwana w'Imana nzima. Uyu mwene data akuje kakwizigiye, akuje ko agufitiye kwibyizigiro mwami. Mu izina rya Yesu ndahagaritse ingwara, mu izina rya Yesu yapfuye akazuka. Ingwara ni camwa ca shetani. Shetani
arahagaritswe ubunyene mwami muri uno muhogo wiwe mu izina rya Yesu. Turavuze oya kuri ino ndwara, turavuze oya kuri uyu muhogo, oya oya oya, haleluya, oya mu izina haleluya rya Yesu. Turagushimiye Kristo kw'intsinzi ari rwawe mana, intsinzi ni rwawe ya ngo wahawe ubutwari ngo uneshe kandi wamunesha. Ndagushimiye mwami, iyi ndwara ko ihagaritswe ubunyene mu izina ryawe Yesu. Bikubere mwami icyubahiro ibihe byose mu izina rya Yesu yapfuye akazuka. Amina, amena, amena. Yesu aguhe umugisha. Haleluya.